kugira nivyo bitanga amahoro peut-être niyo vyaguhaye amahoro bon ubuzima umuntu wese ubuzima no kuvuga ngo sikuvuga ngo byampaye amahoro ijana kwijana mugabo bujyana nkakubesha nankakubesha Deni mariage yawe igaruka cyane mu bihe mu buzima bwawe donc hari cyo yahinduye mu buzima bw'iwawe no munsi igiki woshimira mariage wakoze bisanzwe umugore arazana umugisha iyo atabaye umugore mugabo uzanye umugore ugasanga umusambanyi kazi mani n'utwara ufite twose turakuvako kubera imyako hama makamfise ashika kurane y'abakobwa barongo waramasugi uno munsi bacinyuma abagabo baza ko bangana abo bane bavuye he umukobwa arongo wari suga kaje gucinyuma kubera urazi kintu bafata avuga ati narizigamye kugira nze nshobore kuronka umugabo azonyuba habazi yuko abagabo kenshi bafite abakobwa babasugi abagore basugi barabuba kuko yakoze muri ubwo buryo kubera ubwenge abantu benshi bagenda bashavuye bayarunguye umudamu aransize urugo mbega bizogenda gute apana kuvuga ngo gushavura wariherekeje amavuta apana no gushavura twari tuvuye muri enapo yarambaye muri enapo inshuro ya kabiri urumva ngo kuvagiye ngo ntabuze ngo vyagiye konona ngo nawe ntavyo umuntu azobi no ndabisubiyemo umuntu azokubaho kakambira ngo ntiyabuze ivyo wonona uzozane preve ko jima yanka komba bafise stress kweri na warigeze kuzigira warazigitse yakigenda nazigitse no sinari umuntu naronze man ndameneka siganye bironka kenza uvuze ati nabi yavuga yuko ufashe canke urekuye umugore wawe akahukana ukamureka donc amuha free akaba free akahukana utamuhoye gusambanya utumye atandu donc aja gusambanya yego kuri ko murekuye nawe aragenda jewe se cyane murekuye yarijanye benyene ariko warafashe ngo aramuhezagiye ati oya kumusengera namusengera namuragiza imana yagiye kurumva waramuhaye freedom sijanayimuhaye yayawe naye na posi nayimuhaye nivyo je aho nagiye hose nagiye nsaba ati jewe natahi ko je ndamukunda n'ikibazo nabajije muri TJ tumaze gushika no muri TJ kuko wagiye no muri TJ nabaza ati nguyo ngaho naharire atinya imana ko jewe ntamukunda se nuko dimanche twako twasangira mbere banasangiye kuwa Mungu aho gwaciye aho yaciye ntihacugwa inki ntihacugwa murakunda kubonana cyane mu manza zitandukanye ukabona vraiment ko antuka mufitanye umubano mwiza hagati yanyu haracari mu rukundo nigiki uyumvira ku rugo rwa kazozagarera ashuka mami nibo batanga nibo bafite amafaranga erega bajya ntibarongora abagabo nibatwara abantu b'abagabo oya batwara imbwebwe vraiment nimba ufite shuka mami ukaba wararongora umuntu w'umugabo nukuri ntuzoje mu bagabo ivyo je naje burya nakoze amakosa nagize nashize ibishobisho byinshi cyane mu rugo rwanje undi ama emotion menshi nabakenewe nivyo berakenewe kugira emotion umugore wawe mukunde musohokana ngene sometime muga pana lendi marime merikeje divandre ngombe mwame muri kumwe ko twebwe erere twagize nabone imengo yaragacishize ngo sinzi umuntu yabimbwiye avuga yuko donc mu gatondo kwari kumudepoza midi twarasangira muri restaurant iwabo ku kazi wabo ari umugore nawe nyene je sinamukunze yaje arambwira ngo birakabona ngo mwari ngo mwaraheba mukadushisha ngo amastati yanyu ibintu byose ngo ibikini hari aba batajyohe none iwiwe nyimba bona yuko batamushira kuri stati ndamushire kuri profile je aba master baba bandeheje bazi ngo ndiwe kubera kenshi profile yanje abari kuri wenyine. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomendizira ko meze neza murose miriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaze wowe uriko kwinana mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya, ndetse mu govya abarabu ndavuga Oman, Senabi, Saudi, abay Dubai, Canada, America n'ahandi hose ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kimushaje kwishini yacu ndagusaba kugira subscribe kure dukomeze kubaka umuryango munini. Umutumire w'uyu munsi musanze w'umuzi, musanze w'umukunda ni Renine Manariyo. Benshi bamenye ati bamumenye nka tubigenze gute. Abafashe ingingo z'urukundo cyane abareheje bigakunda biciye kuyu unya ni benshi. Hari waronse umukunzi biciye kutuntu Renine yakweretse ni benshi muri commentaire baza kutubwira turagwaye kaze kandi abaze cyane Frank umeze neza nabo turakunze ba African TV yego izako nabone bameze neza baguwe neza ndakunda gusoma commentaire zabo nubwo ntishura ariko mba naziravye yego ndabakunda cyane yego bakunda babagira nziza abana bagira mbi hariho abantu usanga bari bariyamiza yego nabo nyene ni bon kubera ko ari umukinyi bita Jordan akina bijya bya basket yavuze ati je ikintu cyatumye ntera imbere nabantu bagiye baramponda bambwira ati aha babigize uku bakabivuga bamutuka muga wewe cavuga atakana kubwenge kumvira mu nduru nuko rero nabo ndabakunda namwe ndabakunda na cameraman fresh nubwo
taratwereka umusheri wiwe bana nico kintu turindiriye kweri gusa yatubwiye ko uyu mwaka ngo udahera uyu mwaka ngo ntushobora guhera kabisa nibamugiriye nabo utamuhaye ikibutura so je nasigiye abandi ntaragera wewe ntaranka uburyo bwo kurongora yego oya ni byiza ko ndamwe kwambara impeta nkanda yambaye biriko biraza urasa neza wa mugabo muri komante yaho bakubwire pe nivyo igihe cyose wa donc uri umugabo ari fit cyane gose umengo afise umuntu yamamwitaho amworosa ahavura ndasa akajambo keza usa n'umugabo afise umuntu amworosa buri gitondo canke buri mugoroba azinduka muhanagurira karato azinduka agira akantu urabizi ko ari amakosa kandi na Bibiliya itavyemera ko umugabo yapresse undi mugabo niba utari muri babandi muramba barira mugabo ivyiza dutegereza kubivuga uko biri kose ku muntu foko umuntu muvuga gihari Imana ishimwe gusa aho ndi aho mpagaze vraiment sinobesha am single yego ariko gira nivyo bitanga amahoro peut-être no vyaguhaye amahoro bon ubuzima umuntu wese ubuzima no kuvuga ngo sikuvuga ngo byampaye amahoro ijana kwijana mugabo bujyana nkakubesha nankakubesha n'uwari wese ashaka bivuge muri commentaire iyo ufashe umwanya ukihereza Imana ukisengera ikintu cyose kibaye ukagereza Imana ibigushikiye byose ukabwira Imana ati ndagusavye umpe inkomezi zo kuvyakira teza kumera neza none ko ata stress ugira wibere mu Mana yego tegereza gutsinda none ko ibintu byose cyifata ibisanzwe ikintu mpagaciro kimwe cyonyene n'urupfu nico agaciro urupfu ndaho agaciro gakomeye sana gute kandi ikintu cyose no kuvuga ko ikintu cyose kimbaye ko nibutse yuko ndindiriye gupfa ibintu byose ncinda bifata simple nyene kiretse amafaranga yonyene abantu mukunda abagabo mukunda amafaranga bra udakunda amafaranga uri umugabo cyukundi iki kunda umugore n'abana amafaranga aza kuza mu nyuma kugira ngo ahezagire mu rugo hari umugore n'abana bagukunda utagira amafaranga bisaba ko umugabo akunda amafaranga kugira ngo abo bandi kuravuga biga bagukunda kubera amafaranga baguciyeko cyese ndayaronka amani no yaronka ahingo nyinshi zikundanye kubera amafaranga bafise none je nuko abantu baca bivugisha ngo urumva ngo abantu ngo materialiste yego ubushaka atabishobisho birimwo ambwire kuko amafaranga mu bisanzwe araryosha urukundo apana gukundo gusa araryosha ubuzima muri rusange gusa hariho n'abayafite batagira amahoro kubera ko muri ico gihe ugira amafaranga bagira amafaranga mugo batafise Imana ubundi ufise amafaranga urakoresha imigambi yawe hamukongera ukayakoreramo n'Imana iyo akoremo mu Imana nayo igashima ikongera ikakongera niko bimeze ico gihe rero ibintu byose bico sanga biri ku murongo hama en plus dose rero uraheza ugacufungura uko wewe ubyumva yego yes ko twatanguye ukwezi k'umunani aho turi mu gice ca kabiri gisozera umwaka ukwezi k'umunani mu ntango z'ukwezi mu misi ya mbere watanguye ari ukwezi kumeze gute no kwezi uje ukwezi kwindwi je no k'umunani na meza y'amashimwe ukwezi kwindwi no kuvuga ngo twajuye no musi wisabukuru y'umwana wanje agira kabiri yego no kuvuga itariki 13 nyina wiwe nawe acagira isabukuru uno musi na itariki indwi z'ukwezi k'umunani ni isabukuru y'imfura yanje wow umva ko ibintu biba ari bane uno musi urumva arakuze je sinzi ko ubizi ndafise umwana akuze uwo musi yakuze imyaka 13 akuze mukuru wa ntawe twari tuzi nunu wa ya none abana bafise abana bose bakora muri African TV se ubye ntazo narinzi na jewe kuko jewe arakuze w'incagwe abagiye muri bitiyeme abagiye muri bitiyeme gusa excellence yaramukanze Kuna twari wanze kwicungeragamo wabanje kwicungera imbere yuko uhura na madam ine n'amakosa muri komate baza kutubwira ko ari amakosa canke ari gushapuka ko mu nyuma abamuzi baramuzi ni bon kandi na commentaire zikenewe je mfata decision yiwaye kuva nkiri umwana ico nari nagifize mu mutwe ko jewe nageza kuzicungera nkamenya uwo ndihuye yes bisigura ko namezi meza mu buzima bwawe nuko 9 nakubona ari fresh ko yananje ngira anniversaire mu 9 le 29 septembre mafite anniversaire ni nawo umunsi nibuka umunsi nagire ko mariage mariage yabaye umunsi wa anniversaire deni mariage yawe igaruka cyane mu bihe mu buzima bwawe donc hari cyo yahinduye mu buzima bw'iwawe no munsi igiki woshimira mariage wakoze akino shimira mariage nakoze ubwa mbere nuko navuye sinzi ko yuka caption nashize kigihe ngira anniversaire madame zego ndashimira isabukuru nziza kuba nkuye mu busore atakangira umupapa nubona nsanzwe n'umupapa atari official ariko rero ni fresh no kuvuga yuko urinze ugira mariage nk'umuntu w'umugabo uri umusore
ubuzima ubamwo nawe ufite amafaranga angana gute umengo nta gaciro bufise ubundi bibiliya nivuga ngo uronse umugore abanse ikintu ciza ubuzima aba muri umusore umaze kuzana umugore ibintu babihindutse cyane utangura gutagata ugatangura kamera fresh nawe utagata n'umusore buri zero sinokuresha abasore barangice no munsi mugabo ni fresh ariko abavyembe bire mu buzima burahinduka gusanzwe umugore arazana umugisha yatabaye umugore mugabo uzanye umugore ugasangana umusambanyi kazi mani n'utwara ufise twose turakuvako kubera imyako no kuvuga nuko gusa abantu batabimenya ubundi bijya bintu by'ubusambanyi bagira cyane cyane ku bagore no kuvuga ko yahuye n'umugabo akamwabira uyo mugabo hari ibintu bavuga byo mu miryango gasangana karande y'imiryango runaka ivyo bintu hayimusigira yahura n'undi mugabo akamusigira ibindi yahura n'undi mugabo akamusigira ibindi wewe nawe ukaza uri nk'umugabo agira nk'umunani utwara imwe by'abagabo byose bikagukoranirako nico gituma uzosanga kenshi usanga abana mu byara atahubatsa bafite imico itandukanye cyane gose niyiwanyu kubera ko uza gusanga kenshi umwe afata imico ya wawundi bahura mbere ubundi mwe yahuye mbere ibiro biraza kugaruka no kubijanye n'uruhombo ibindi ko navuga urashobora kugwa mu ruhombo kubera ko sinzi kumva ko abagabo kenshi baronse amafaranga bagaca bita mu busambanyi uzusanga barahombye kandi atari ko bahonga akabura amafaranga yagiye suramo hukana abagabo benshi iyo baronse amafaranga bagaca bita mu by'ubusambanyi akenshi barahomba kandi batahonga jambo karakomeye cyane we inzira ya mbere iriho ya mbere itera umwaku ni mu busambanyi uko ugiye guhura nawe ntuzabo baho ingene bangana ntuzi byo bamusize ingene bingana tureke nivyo by'ingwara ukazikangura usanga rero wewe usiga usaba nayicaye ariko igihe cyose twamaturenganya abadamu ngo cyane cyane ngo umudamu iyo yasohotse kubera ko umugabo adashobora kugenda gahura n'undi mudamu agakwega ibindi akaba bizana mu rugo ibiro ndiko ndakubwira n'abagabo biraza kubaraba ariko ndiko ndakubwira ko inkwezi ya byose stock ni muri niko byanditse ni muri sex y'umukenyezi bisigura ngo rero umugabo nawe uyugiye nivyo navuze rero wowe ugiye ugasanga abandi umunani bamushize mu bamushiramo wowe bitwara byose jewe rero mu kigo nakoze nabifashe kujya kwa imashini kwa laptop cyangwa desktop na flash cyangwa disque D ufashe flash ugacomeka ku mashini iyo flash twaye yari ifite virus iyo virus irasigara mu mashini mu gihe iyo mashini idafite antivirus ubundi azanye flash kabiri mu yindi virus ko ziratandukanya amazina no kuvuga amashini iza kubironse virus zingahe zibiri iyindi ya gatatu zitatu haciye haza rero iyo ya kane ya flash nawe wacomekako iza kugenda itwara ya virus yose mu mashini no kuvuga irasiga imwe yayo mugo kigende kwa nazazo ndizindi urumviza mu nyuma ni hagore nico gituma usanga kenshi nakunda kubwira abasore timuze muri itonda ku bagore mutwara cyo gutwara umugore ugasanga utwaye sigwawe ni gute n'umunyi mugore ko rwawe abenshi bakunda kuvuga ngo iyo ngo wamuciye ubusugi niko bakunda kuvuga ngo naba ari umugore wawe hama makamfise ashika kurane y'abakobwa barongo baramasugi uno munsi bacinye abagabo baza ko bangana abo bane bavuye he umukobwa arango wari suga kaje gucinya mu kubera urazi ikintu bafata avuga ati narizigamye kugira nze nshobore kuronka umugabo azonyuba habazi yuko abagabo kenshi bafite abakobwa babasugi abagore basugi barabuba mwico gihe rero no kuvuga wa mukobwa aravuga ati ico naye narabitse cyararangiye cyo ndabikira cyararangiye reka numviriza rero hige na hingene bimeze bagenda kubera gusa ntuze kubera ico bita urusaku mu gifaransa ni gute urusaku urusaku ni gute mu gifaransa Faransa waci bagena bana cyaracize Minerval yarahiye maze kudufasha muri commentaire abanyarusaku mu giswahili ni umbea bani kuranyisha iyo giswahili ni umbea baraza kudufasha muri commentaire ego aramuzuma n'urusaku ntacu aro biravana n'ukuntu mbo yari umuntu aba yarushe niba ko umukobwa tweze gukorana acambaza ngo mbe ajya prison mu gifaransa ni ngwiki navuga ati biku umutwe wa mucibu ngo finale mani prison ni kiza ha tubane babumvise n'urusaku nivyo ndiko nakubwira kubijanye n'aba cyane cyane abagabo ikintu cy'urusaku bijya kiraza kudukoroga mu mutwe yes wavuze ngo umudamu plutôt umugabo
arongoye umudamu w'umusamba cyangwa umukobwa w'umusambanyi n'ubutunzi yari afise buragenda bugahera kabisa burundu ariko warateye imbere hari uza gusanga ufise inyatsi donc warabiriye nk'umuntu afise inyatsi iyo nyatsi murajana ariko warateye imbere warubatse inzu warubatse etage urabaveyikire akazi karabandanya hagenda neza uraronka uruvyaro business irabandanya neza biza guca bihurira hehe n'urugo wubatse hamwe n'uno munsi n'ivyipashije mu nyuma nukuvuga nko nanje nakwirasa mu bivyo busambanyi yego iregura kena byabinduka bidandaza kandi amahera ukuyemo nayo ntakiza kukumarira nukuvuga ko mu bisanzwe ibanga ry'amafaranga ntayo mfise menshi vraiment sinobesha mugabo ayo nshobora kuronka yo kujya no kugira ante ayimana indonsa mbanze yuko integerezwa gutanga ikigira 10 cyayo ubundi burya abantu benshi bumvise ngo ikigira 10 je sindi umupasiteri nta n'umupasiteri yantumye mugabo rero burya rero ikigira 10 abakozi b'Imana bacu benshi abyigisha ko nabi kandi babyigishanya ubwoba ubwo bundi rose umuntu akwibira ibanga ry'ibintu by'ikigira 10 atera imbere yes abantu bamenye gutanga ari bigira 10 uno musi rero nategeshije mugabo uburyo babitangamo rero hari gihe bitanga none bitanze ucafuye urazi ko kizira gutanga ikigira 10 ifitaniye beef n'umuntu ho kiba kibaye imfa gusa nk'ubu uvuye mu busambanyi kwacuza ngo gitangira 10 bibaye ni beef busambanyi ni beef ko ni icaha wavuze ngo uteje ucafuye ivyo byaha nta byinshi no bivuga ko kweri kubera ko aha mwisi by'amahamwe nawe wese kuvuga ngo nteye amakenga none kubera kimwe temera ku busambanyi ari icaha umukizwa Franiki yego abakizwa murafise ingorane mufise ibyaha bibiri gusambana no kunywa inzoga mugabo inzigo ego urusaku we wavuze no kwiyorobeka niko navuga ibyo nakubwiye beef we nawe beef umvise ubusambanyi abakizwa n'ubusambanyi kandi benshi nibo basambana barantunga benshi uza gusanga binjira mu masengero navuze benshi navuga ko bose mugabo abantu benshi bamba bafashwe uzurabe muri ya majo bafuka kunda kubapakira ntibatuzubira kuraba uza gusanga benshi iyo aro muri ya mwisengero Kero narigeze kugenda umunsi umwe mu ndwi heze hari umujama twagiye ko yatwaye muri boîte yambwiye ngo turamuherekeje nayenze ko tumuherekeje cyane ngo twacingwa cyane ngo no gafana sanga rero tugiye muri boîte uraze analize nakozeyo nasanze abantu bose baje muri boîte 98% n'abakizwa uti kubera iki iyo bashizemo indirimbo y'Imana iyo baraburukorora uri Imana ya kandi ingora ningene bayitamba ngo wow nguri Imana yindi yego kabisa ariko nisaba yuko indirimbo z'Imana zivugira mu boîte ugira ngo ari umuntu gashobora kugwa mu gutwi akakumva ashitse muhera akavuga ati musa karimbo kampezagiye ari niyo ni intambwe nziza nta kibazo n'aba DJ ni sawa n'aba DJ ni sawa urumva Imana yindi ngo kirisese kiri kumva bavemo Imana ya kandi kajyohinjemo kirisese cyangwa hani isi mu bibazo byinshi yes suje tuza kuyaga kuno munsi reni ni mu rugo kugira ngo tushobore gufasha nkuko bamibikora kuva kera nkuko tatanguye introduction hari benshi bafashije kugira ngo nk'abakunzi hari amajambo amwe ari strategy waberetse ingo zabo ziragenda neza no munsi ndashaka kuri bino bintu ni ibihe bintu umuntu yokora kugira ngo agire urugo gwiza ko bavuga ngo urugo gwiza ni juru rito biroroshe kugira urugo gwiza ubwa mbere ni mu mutima no kuvyiyumvamo hame cya kabiri ni mu mutwe icya gatatu ni ukumenya inshingano zawe nta kindi bivuze nk'ukumengo ni ibintu byoroshe ni biki bituma ingo nyinshi zitaba ingo nziza ivyo bintu bito udetaye muri amajambo ivyo bituma ingo zitaba mu mutima d'abord cyo ndavuga mu mutima ni wa rukundo yego bisaba yuko urongora umuntu apana baguteye ariko ukarongora wa muntu wewe mutima wawe wakunze Harano usanga bagenda ugasanga bashushe ngo imibiri yabagoye nyimbi pima ibiro bingahe ntumbaze ugaca usanga aragiye afashe umwana w'umukobwa bahuye ngo nuko yashushe arana bafata ibikoko zinzi kuravyumva bama bafashe agace genda wa nabo barakunda gusama shaka ufata inkoko turamuzi muri izo industry zanyu nukuvuga ivyo ntibindaba mugabo yego nabantu barabafata abahungu cyane cyane ubwo munsi azofata jewe niho nzoca namwemera nazoca menya ko gufata biheze yego nukuvuga yuko hariho abantu usanga batera inda abakobwa batahakunze yego iwabo no kubera ko batomba bakavuga ati twebwe umukobwa vraiment afite ubwiza butaryohera abantu benshi ko baramutse bamuteye umuntu amuteye ndategerezwa kumutwara barakunda gusama bazoba naryohewe ko nababwiye yuko mu bisanzwe umwana w'umuhungu guhera ku myaka 7 amaze kubona ishusho y'umukobwa ishusho y'umumama pana umukobwa
ikimero cy'umuntu bazoba akunda muri we. Yes. Nabwiye akarorero tujya twana tuduhungu dutoyi ashaka kuza gasanga ahantu hari abamama bane harimo nk'umwe muto muto hariho uwundi yirabura hari uwundi w'inzo bafise n'ingidi cyangwa gasanga n'uwundi petetre mugufi nyamezu muri ba bantu ntazobagwira mu nda rimwe nuguzo ubona guye mu nda azoba ari we guyiwe niyo rongoro unyuranye n'uwo fenda fe bazokwahukana mu mutima rero niho byose bihera mu mutwe nta no kuvuga yuko birasaba yuko wowe ubwa mbere bwobwo wiyumva moti jewe ngomba kubaka ugapanga jeni nubaka bizogenda ukuntu byose ugapanga ubwonko bwawe bugakora neza sivyo hanyuma igisigaro gacumenya inshingano zawe ni kimwe Zechariah 9:4 yandika avuga ati pourquoi je vais me marier kugira ngo ntuzoheze uvuga ngo pourquoi je me suis marié birasaba ko wipanga ukamenya ati impamvu ngiye kubaka ni yihe ariko ibyo niba byumvira wewe wenyene mugabo ndi mugiye kubakana nawe ntibibe bimurimwo bizohora kuko urugo ni babiri icyo ngunda kuvugira abantu bakunda kuvuga ngo urugo gwaramunaniye umuntu kuvuga ngo urugo gwarakunaniye ntazoba kwigeneza ubwonko ushatse uzomutera amahera kuja kwa Rojante uzi impamvu urugo gwubakwa n'abantu babiri umwe atabishatse cyangwa umwe hananirwa umwe ntibananirwa babiri niyo bavuga ngo shetani we je shetani sinamwemera iyo bavuga ngo ni shetani yateye yaguteriye mwahuriye hehe n'ubwenge buke kuko bibiri ivuga yuko umugore w'ubwenge yubaka urugo wiwe igipfu naco karusambuza amaboko yiwe nyine ni gusa nawe urisubiramo bisigura yuko wa mugabo rero ndiko ndakubwiye ubwenge bwiwe buza gukora kugira ngo arondere umugore w'ubwenge rero nawe yaba yigipfu rero acaza na wundi bahuriye muri iyo muri bahuriye bahuriye ku mutwenze kubera abonye yambaye utuntu zenya cyaye bahuriye muri kama hariya mu kibitoke kubera abonye itako ngahanya rya Jone n'amaribone ntaza kuyabona rero ni bene kenshi abantu barakunda kugira ingorane ni ukuvuga ntibura rukundo biba ari bishobisho inshingano zawe uteza kuza kumenya inshingano zawe nyene ku buryo uvuga ati jewe nk'umugabo birasaba ko nipanga uku apana we baduhenda ngurumva ngo genda mubahane ngo bisigaye ngo Imana ngo izobikora none ntimuzojya mu mwanya muzamurindeye ko Imana ibishura mwe mwakoreye iki Imana kugira muze mugende mwishuza uraza twasenga ugasenga uvuga ngo Mana uribuka ko nakoze ibi nibi ico kintu kiraryoshye kandi Imana kwishura kiri mapema mugo giye wasamye ngurumva ngo amahera yose waronse warariye niki gira cumi cy'abandi warafyese yego ni gwawe none uzobitse Imana iki yego hari ivyo wabivuze mu kubidetaye umengo ni bito ariko binanira ingo nyinshi kubera iki benshi bananirwa no kwihanganira ivyo bito wavutse bine no kuvuga ikintu kinanira abantu kwihangana ni bwa bupfunye niko ndavuga ubwenge buke ubundi nico gituma uzosanga n'abagabo iyo bananiranywe n'abagore yego canke hagize akantu bagatonya ikintu cyambere yumvira no kuja kumuca inyuma kindi yumvira no kuja kunwa ibiyayura muto urumva nivyo muri bibiri hano handitse yuko inzoga bazaha abantu bafite ibibazo kugira ngo bavyibagire kidogo mugabo ntibica bisigura yuko ngo umuntu wese ngo akantu kose kabaye mu kukakira cyo ndabiri kwangiye kunwa ibiyayura muto himbunu wayi n'uwa mugabo ntugende guje kuborerwa ngo ihine bije hano ngera mbaza ngo kunwa ika sinza hano nigeze kubona banditse ngo kwinjiza ngo umukobwa mu cyumba ngo nacone ngo ni icyaha umunsi bacha mwishura ngo ajya amabwiriza wacuma radukwiye na neza kutumena umutwe ni ibyo bavuga ngo hariya mu bakizi wacu ni wanyu nawe uriye bakunda kuvuga ngo ntukicarane n'umucokoranyi umucokoranyi ninde none ako nawe mucamumva ko kujya mu kabare yego yego kwicarana n'abantu inzoga yego sivyo rero mucoko muzoze basoma Bibiliya y'igifaransa nito muraneze iyi bifaransa agenda bize nasoma gusa ntugende ndamuruka amajambo mugabo iragutomorera neza ikakwereka yuko uwo muntu umucokoranyi n'umugenzi mubi n'umugenzi mwe no mu kabare nimwe nakubwira ko mubakizwa mwe mubona gusambana mubona n'inzoga mugabo inziko ishavu n'ishari urumva igono ibindi byose biri muri bajya binjira mu bakizwa kubesha nyimba abantu hambere abonye bafite inzigo n'abantu benshi binjira mu masengero y'abakizwa basibaza ngo abantu zanga binora agacupa none mbwira gute ko umuntu no muri corona abantu baguma basa akagura icupa bagasangira n'ubundi akanu ifege muri corona bagasangira n'ubundi ni bande bumvise bishwe na corona ngahanya ngo ni kubera ngo basangiye icupa oya pe ngo genda mu bakizwa okay
ivyo vyose binanira benshi kwa kwihangana kwa guhitamo neza hama wavuze yuko iyo umudamu iyo atagira ubwenge ariko kenshi biba vyavuye ku mugabo atakoresheje ubwenge mu guhitamwo neza no musi benshi babatera amaswata uko guhitamo nabi nuko yatoye umugore nawe nyine adafise ubwenge ubundi urugiyo rusambutse kenshi je namandondera ku mugore kwanza umugore yarafise ubwenge ko kije twama tubeshera badamu oya ni bibiliya vyanditse imana aha urabona ngo umugabo w'ubwenge ngo bakurugo gwiwe n'amako yiwe yego umugore w'ubwenge ubupfu bw'umugabo no kuja gucaga umugore atagira ubwenge vyahereye ku mugabo yagize ubupfu twatangwe tuvuga yuko ari abantu bavuga ngo urugo rwaramunaniye yego rwananiye nde yes ari bamwita inarugo inani ni anayemiliki kitu yego ni mwene ikintu Kiswahili cyasaze kiraduze kabisa anayemiliki kitu ego brava ariko nivyega waheruka hakurya gutanzania urumva kije ko kiduga ingero kavuze neza rero ni hatari ego bajagirije ngo mu masayi hari yes ni umva umudamu niwe inarugo niwe nyene urugo muri make niwe nyene urugo umugabo ni manager kenshi haraho bikunda gupfira ku bagabo cyo gina byagenze gute asanga umudamu vraiment umudamu waciye ubwenge atunganya urugo neza ariko atagira mu kwitaho umugabo ari umugabo w'imburabwenge hari ari umugabo w'imburabwenge no kuvuga n'abagabo batazi kwihangana ubundi bibivuga ngo abagore ni mbombovu bisigura ngo bari faible bari faible no kuvuga baroroshe kumanipira urumva none we kubera ko udashobora kumumanipira kandi ari manager wiwe kutashoboye kumanipira umudamu wawe jewe none narahuka umubiharira ari bavo kumara tandukanye mwahukanye ni gutandukana no kwahukana sibisanzwe kumva yuko abariho aho wananiwe kugira ngo reka ndagwakarore gutandukana nawe nta muntu urumva yashoboye gushwana na musaza we cyangwa ashwana na n'umuvyeyi gatonye yego akahava akagenda kongera akagaruka mu nyuma yego ariko hari cyo mutahurije ku muri make mama wawe yarakunaniye canke mama mwananiranye bako mama maybe warananiranye nawe nico gituma uvuze ati reka maze mitemo je kuba kwanza kwipangira kidogo nta bantu urumva baje ngahi Bujumbura cyabagiye mu yindi miji bakavayo bakava iwabo muhiri wabo kandi nanabutse ko ari umuvumo wanashaka ugiye kurondera ubuzima usize ushwanye n'umuvyeyi wawe urinde upfa atacuronse ana bambwiye ngo baravyibigano byanje kenshi ngo bakura mu minyigisho ikira karonde kana kakwibire nk'ibanga no muvumo kuja kurondera ubuzima usize ushwanye mu rugo no muvyeyi wawe kubera ko ije mu Imana tubwira ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uzorambire mu gihugu jewe oraho nzoguha nyimbo nuko rakora atako bigenda genda wiyumvira mere twari tumenaniye neza muze twari tumenaniye fresh nyimba gihunga kubera ko mushwanye sore usaba imbabazi nico gituma umunsi umudamu ava mu nzu wamuhamagaye mu cuma murasoma bibiri kugira ngo agende umuhezagi twararirimbye turasoma bibiliya turafukama dusengera hamwe ndahaguruka ndamusengera kwiwe ndamuha bibiliya yanje n'igitabo c'indirimbo nambwira ati genda bizogufasha kuko yakoze muri ubwo buryo kubera ubwenge abantu benshi bagenda bashavuye bayarunguye umudamu aransize urugo mbega bizogenda gute apana kuvuga ngo gushavura wariherekeje amavuta apana no gushavura twari tuvuye muri enapo yarambaye muri enapo inshuro ya kabiri abagabo benshi abantu benshi ntibatahura umutima wawe none bitahura gute nyene neje ko ari jewe abo bandi nabo nyene niryo bangana kubwiye rero ubundi ugomba ko ushobora cyangwa ushobozwa ntukifate decision vuye mu mutwe cyangwa ufate ushiriwe n'amashavu n'ibiki n'ibiki cyakuma vikwanza banza usenga Imana gufasha gufata decision kuraho Yesu nigaze nja kubura no musi warimwe ntaciye mu cyumba na icyumba cyamaye ntango gukora neza cyari icyumba cyo gusengeramo muhira ntaciye mu ico cyumba ngo senge mbaza Imana nditwara gute ari naco gituma gushika ni saa tuko turavugana yego warazi ko umugopeje yampamagaye ambaza ngo ngwereka ngo bivuga yuko ngo uza kuburana uvuye ku mupfumu ariko nivyo waciye kwa mwemu yera uravyumva oya umupfumu wanje bavuga ngo ni Desire d'amour ayo umwana nkuje bana umupfumura kwe no mbona umupapa mugabo n'umujene umupapa ariko cyari umujene nukuvuga yuko ivyo byavugwa kubera bivanye n'ingene nifashe uko bari biteze ko nza kwifata siko nifashe
yes nundi biratangaje rero situation wewe zakubaye ko mu rugo nyene witwara bwari bwa mbere nja kuburana kuva mbaho nta numwishari bwamagana ngo washwanye n'undi mwana ngo tukumvirize bicara n'umuntu ngo baratwumvirize yari baye jambe bana abantu batangura kubona ubwoba ngo ugiye banza kugufunga ngo sose ni mu mpimba ugaje imyaka ingahe mu mpimba kwe ndiko ndagirizwe nariko ndakora amadiri bizina ry'Imana jewe nanga kukubera ngo batekana kora amadiri oya kwicara ba je nice minota 20 yonyene bano mvume nagwaye amaguru oya ntari bakora amadiri hano adukurikirana bari ariyo bari bamwe bagira ngo hano bamwe bakora oya hari abantu basoma amadiri basanzwe bakora ubudandaji hari abantu badukurikirana bari hari anya none ugiye wumva utabugiye mu kindi gihugu waye madiri waciye tuyakora nuko ubugiye Dubai wahabutse ko nyene ubugiye nyene umutima utabikeneye uri mu bihe bibi Imana ifasha abantu bariyo kandi batabare vraiment basohoke kandi vraiment yumva ico nkundira umukuru w'igihugu cyacu nuko arabitaho vraiment yego arita akamenya ati aba bantu mwe muri ko murabatungana ko ari umuntu ashobora kugenda sans dossier ugasanga ari kararenganya ugasanga ikindi vraiment ubutungane murabe mugerageze kandi ikindi nabakundira no munsi abantu bacamaza benshi baratinya kujya amafaranga ari umuntu yabimbwiye yagiye gusorora ngo baraka kuyatora avuga ati bwa nditwo turakira ni sawa biko biraza ni bon mu imana baze kumva abantu ubwo banavuga ati oya naho no wowe udasenga wandi kurasenga kuvuga yuko wagenda donc wamaze kwiyegereza Imana hama Imana ikagushoboza inkuru kwitwara yarananyiyereka gaca mu ijambo ry'Imana nandi ko ndasoma canke no mu nzozi iyo utaba uri umuntu afise Imana canke wamenye ibanga ry'ingene ubikora benshi baja mu mapfumu n'abarozi kugira ngo bashobore kubaha imigambi ingene bagenza kubaca baca mu cyuma c'amasengesho ibintu nagirizwa mba ndi mu mpimba byanditse kwe iyo utaza kwitwara nkuko witwaye donc iyo uza kwitwara uko umutima ugutwaye wari kwitwara gute zari kugenda gute sero na situation yari ihari kare ntavyitwaye habwe tumumbaza abandi ngene baca bitwara kenshi yega ariko ubwo ubona ati sha yo ntadakoruha atuka vraiment ari gusanga nateye box umuntu imbere y'uwo uwo munsi wonyene nkeza gusenga numvise umuntu an telefone ambira ngo numvise yuko bakwitware muri Napoti ego witeguye kuvyifata mu gutete sinzi ntandacho ndabona turabonana arambwira ati uzi namakuru rero uze witwara ukuntu hamugenda ukuntu ni Imana ariko iravuga nyene ego hamugenda ukuntu kandi byose bizogenda fresh shara bavuga ati oya ntitunyuzwe uzogaruke kandi itariki 13 navuga ati sha subireho kandi ubwo nubunisha ndunundi ndasenga ubundi ndagenda nsanga rero ibintu bisanzwe yaragiye gusaba mu impunzu ziwe yigire n'ivyo byose yiviremwo wamutubwira ngo amategeko ntiyigeze donc mwigeze musinyura ariko enapo ikigo cy'igihugu cyaramurikurira turu twiwe nanjye rega naciye mbaza ati none muratwaukanishije voilà ngo yango ni juste nyene kugira ni juste nyene ngo kugira basi niba keneye kuruhuka mu mutwe aruke mu mutwe kandi vraiment babikoze neza none murakeneye kuruhukura mureka karuhuka ariko nk'umugabo hari byo rukeneye mu rugo hari inshingano z'urugo utakironka none bona narapfuye imyaka ingahe yose sinapfa kurumva ko ese batavuga ngo meze neza yego umeze neza mugabo urumva hari inshingano udatunganya ari kandi ngo abagabo bari baramenyereye urugo iyo donc yo yifunze hari abacha bifunga pe kavuga ati jewe kabisa sinzongera nk'ubu gasanga nka wewe kwa mfano nkawe nk'ubu kuvigiye mutandukanye na madamu wawe nturigera usubira guhura mu kanya cyaye guhura n'uwundi mudamu cyane n'undi mukobwa kuramukanya gutya hayi yego ntaco yego Frank kerekana kubwira iyo ni kwa mfano reka nakubwira ikintu kimwe nshaka no kuri abantu bavuga ngo mu guhuza abantu babwira urumva ngo kuvagiye ngo ntavuze ngo byagiye konona ngo nawe ntavyo umuntu azobi no ndabisubiye umuntu azokubaho kakambira ngo ntiyabuze ibyo wonona uzonzanire preve oya egaje mu bikora ntubimenye none aha muza kuza ngaha muri aba muza gukonfirma gute yuko muza gukonfirma gute uri kumwe nawe ndanje nga muyo tani hari gihe ushobora gupanga map yo ku mugoro urazi ihoteli ziyuba baragusaba acte de mariage ayeyo rero ivyo buriye nibikibani hake no musi nibisanzwe usanga umuje hawaho n'umugenzi cyangwa umuntu akora n'umugenzi kwinjiza umwana nibisanzwe ko mubigenza benshi babigenza bashe akabara umukobwa aje ndinjirana mu hoteli cyangwa umugore ngo je ngo tugiye mu byo tugira je yego inze kuva impande ya kamera baca bangonga direct yago wow nukuvuga iki rero Frank ubundi ibintu byose nakubwiye ni mu mutwe sivyo hanyuma nisho gituma nabwiye abagabo ati kugira wirinde ubwo bugugu bwose ivyo byose biza kugusamaza ongereza amadiri ongereza business
uzovyuka 6 z'agatondo utahe saa 6 y'ijoro ejo twataje saa 7 n'inusu kugira mu makontrol abagabo bagasamurana babakiri maso ucuje mu makontrol je nibaza ko abantu bakunda kura amasati yanje kenshi nakunda kuba ndi ku murongo kenshi je njya amasaa 8 n'inusu saa 9 gusa ntimuzoze kuntegera ko je sintegeye n'abantegereye baraje konsaba ikigo kuvuga iki yarabaje kuntegera umunsi umwe ngo baca bambwira ngo wenya mukoresha imiti tikubera utwaraje gutinga gatatu kose tininde yari yabahaye idi ngo arahari tu namutoje mugara mumenye gusimane mubabari mugabo vraiment ntazorambira mu isi ndabizi imana ntiyo bimwemerera ko je imana yanka komba mfise stress kweri na warigeze kuzigira warazigitse akigenda nazigitse no sinari umuntu naronze mani ndameneka siganye ibiro nka kenzi ico gihe cyaguteye stress wara chance nara chance nyene waramwaza icyatumye ngira stress cyari giki kwari uko gusa urumva ivyo byo kuja amasentare ntabimenyereye umwanya wose ariko hari umuntu runaka yari yatumye biba nk'umunsi wa mbere mbona convocation ya mbere bayimpaye mi telefone nariko ndavingoze chance zose nagize sinari kuri vola ariko bari mu mwonga direct Harbi yoja kurura n'umunsi wa rimwe umva nkiyaraje ndakunda omelette ndakunda n'inyama y'igitunguru ndakunda n'ibiharage yego nari yaranje ivyo bintu byose nkabironka mu mwaza numva munda chiki nkajugumira avuga ati karabaye mugaye Imana ishimwe kweri uko wabwaraheze unahoze bazitanu no zita yes ikindi kintu rene ni bihe bintu abagabo baba bakeneye mu rugo ibintu abagabo bakeneye amahoro bakeneye cyane cyane ikintu biti cyubahiro uburozi bwa mbere naho tokirwa aja ku bapfumu yewe naguhisoke nk'umuntu umugabo nabikurikanye kuva kera umugabo wawe nawe uzabona akenye ukamubona yamugaye ukamubona nta kintu kimwe gishoboye mu rugo mwubahe umugabo akazobana no mu boss afite amafaranga menshi nubwo azobagenda umwagiriza abakobwa canke akabaje ngo nivyo ni sawa mwubahe uburofa bwose agira ndiko nakubwira mwubahe mani iyi ni dawe ikomeye n'uburozi bukomeye buzotuma umugabo niyo azoyere akagera ibugarama umukobwa aho yagendera musoma undi baho yagendera musoma agenda musoma fend of umwubahe azokugarukako kandi yatekanye cyane umugabo twigeze gutemberana umunsi umwe yasohokanye umudema tayi mani babari abagabo uwo mudemu ahantu twari twicaye abonye ijojo zirenganye mpijojo abonye amagi mpamagi barakomeye aho yakomanze ikipiza irazi heza cha komanda inkoko mu nyuma turunguruza akabare aca sabiragu uravyumva aho ivyo yanyoye no kuvuga twara ari ibintu yari ibintu 14 bitandukanye uravyumva cyaravuze ati ahatatugiriye ibintu bibi mu modoka ari kweri yego kweri ingorane ngira nuko hari agaparufe nyene gakwiye handi ho yari ingorane no kuvuga iki rero uyu mugabo tuvanye yacambwe ati cundabira nk'iyi noti yose uyu mukobwa ari kandi umengo n'utuntu todo cyo umugore wanje n'abana banje baratekereje sinzi ko batetse ibi sinzi ko bari muri mubiki urumva ati byose nikibaza cya mu telefone ati itegure duhuriye hana yego ndagura inkoko yarabonye yuko ebana ari bisoro mandando anundi mutama vraiment byabayeko abazo umukobwa ati none we ugikaca mbwa ati jewe vraiment ikintu nshobora kumara mu nkoko kubera dukoko twubumengo ni dutoye mu nkoko ndashobora gusubiza mu bibi gusa n'umutwe kete sawa umukobwa vraiment vyibushe psikwiri baravyumvira ati none aho numva je ndiko mandiri yindi watu baza gusangira tu cyandikira message umugore ati urashobora kunsanga hana cyambwa ati uyu rero n'umugenzi turi kumwe ati twahamagaye twakomanza gakoko ashaka kugenda ukariye ko kamera ati jewe sija kugura inkoko inkoko yose man uraza amafaranga iri kubuhonye uvuga rero iki abagabo kenshi ikintu bakenera iyo umwubaha yaje hose azohinda garuke mu icubahiro ciwe yego no kuvuga le respect muri ntuzenga bavuga muri bibiliya y'igifaransa ntibavuga ngo wubaha umugabo wawe uvuga ati sosumetre akoresha irivuga sosumetre kwishikana kuwa chini ya miguu ivyo byose ahantu bizaguma bigaruka tuzaguma tugereranya iyo urugo rutarimwo kubahana umugore kubaha umugabo wiwe kutarengera vya bintu byose niho bamwe baza gutandukana uravyemeza umugore nukuvuga ngo
iyo umugore yubashe d'abord barabaza ngo gukunda no kubaha atango ni manyefeso gatanu gutyo igice cya gatanu nivyo ugiye gusoma guhera kuri 20 kumanuka nawe bakwereka yuko umugore iyo yubashe umugabo urukundo ruca rwizana erega no buzima busanzwe niko biri umukozi iyo yubaha umubosi uwo mukozi ateza gukundwa na bosi bizigura n'umwana yubaha umuvyeyi umuvyeyi ategeza kumukunda gusumba uko akunda abandi bana gusumba abana biberewe sorry ariko rero no kuvuga ngo abantu benshi bakunda kubitahura acha kubwira ngo rero kubaho umuntu ngo atagukunda urukundo ruba créé par iyo respect rero no kuvuga ngo aba mizirima Imana bahezagire vraiment babikurikiza ubundi umwana yubaha nyina nyina nawe akubaha umugabo umugabo nawe akubaha Imana nico gituma rero Imana ikunda abagabo muri bwako gukunda abagabo nabo bakaza gukunda abagore babo kuvuga uyu mwana gukunda umugabo no kumuha amafaranga hanyuma umugabo nawe acaza gukunda wa mugore mu rugo yes kayashikana uzana mu rugo burya abagore no gukunda abana babo ese bari hafi yabo yes wavuze kubahana kugira gute mu rugo ariko gukunda ntabigarutse ko cyane gose kubijanye nuko umugore yokunda umugabo wiwe oya ni tiktak umugore yo yubasha urukundo cagwizana direct yes ingo nyinshi uno muzi dufite ingo nyinshi ngahanya zatandukanye huko ukunda kubivuga pana kwahukana jambo kwahukana ukunda kuri nturikunda cyane ahukanye nabagiye gusinyura iyo ariko hari benshi batandukanye canke bafite ama divorce mu imyaka 10 irahera bagasubirana 15 igahera bagasubirana hari benshi ariko mutabitahura cyo kimwe bivaye nuko wizera yuko mushobora gusubirana oya hari abo bishika yaragiye hanze akitanduka akiyanduza hari abo je ntahura hari abo ntahura hari ugenda yamara kugenda agaca agenda agasambana n'umugabo wese abonye wa mugabo naye agenda wubahuye wese ni twabi ngo bibiriya n'ubundi shigaruka ku mugore nawe kuravyaha kivuga ati umugore afashwa sambana nakuvuga donc umurongo muri Matayo uvuga ati uwirukanye umugore atamuhoye ubusambanyi abamusambanishije bisigura ngo umufashe rasambana urafite droit yo kumurungika no mu mategeko birazwe neza ufite preuve zikwiye ko umugore wagiye gusambana ubishaka nani gitenga sokana agenda uko nyene uvuze ati nabi yavuga yuko ufashe canke urekuye umugore wawe akahukana ukamureka donc amuha free akaba free akahukana utamuhoye gusambanya utumye atandu donc aja gusambanya yego kuri kwa murekuye nawe aragenda jewe se cyane murekuye yarijanye benyene ariko warafashe ngo aramuhezagiye ati oya kumusengera namusengera namuragiza Imana yagiye kurumva waramuhaye freedom sijanayimuhaye yayawe naye na posi nayimuhaye nivyo je aho nagiye hose nagiye nsaba ati jewe natahi koje ndamukunda n'ikibazo nabajije muri TJ tumaze gushika no muri TJ kuko bagiye no muri TJ nabaza ati nguyo ngaho naharire atinya Imana ko jewe ntamukunda ko nibaza ko mu bagore 10 bari bakunze baba mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu Burundi bwose nibaza ko ari mu bari bakunda mbere ntuzi ngo zacu re azuzizi wacu none we negarawe ntabihakana ntabihakana kwe aravyemeze cyane naco gituma no musi muri abagenzi n'amakuru mfise nuko ndimaje twako twasangira mbere banashaka banasangiye ko wa Mungu aho gwaciye aho yaciye ntihacugwanga inki Andre takori kwa vuga uhuye avuga aho gwaciye cyangwa aho yaciye agaki agaki no that's yego ikirundi yes baraza kudusha muri komati bavuga aho kaciye aho gwaciye aho yaciye ntihacugwanga murakunda kubonana cyane mbe mahura mu manza zitandukanye ukabona vraiment ko antuka mufitanye umubano mwiza hagati yanyu haracari mu rukundo nigiki uyumvira ku rugo rwa kazoza garera urugo rwa kazoza cyanda rushakamo amafaranga menshi kwera sumba mfise no munsi ngo rashuka mamire mfutse ngo ushakamo amahera rashuka mamini babatanga niba bafise amafaranga erega bajya ntibarongora abagabo nibatwara abantu b'abagabo oya batwara imbwebwe vraiment nimba ufise shuka mami ukaba wararongora uri umuntu w'umugabo nukuri ntuzoje mu bagabo ahubwo babakwiye no guca guhindurira igitsina shuka mami bana barakwirahira ruguru kwiba nukuri ndasubiyemwo nta shuka mami nkeneye urumva uvuga ati cerekana gutemwe buranta mu kwera inzojya mugabo mbwira ngo ngo para me contrepartie ngo ni vutu aya ego yes ivyo wimvira ku rugo rwa kazoza ivyo n'urugo rurimo amafaranga
ariko mu buryo bw'urugo urugo reni urugo mu rugo kwa kundi kare watamuri ugasanga madame ari muhira umwana abana muhira ndibuka nageze kuza muhira madame ari muhira usanga kumeza ibintu bimeze neza donc mu rugo haba ari indi ambiance byo kumeza byo nibisanzwe kume ibyo ya uvuze ngo ugira urongore kubera ibyo byo kumeza ubuzima bw'urugo muri rusange basi urabizi ko buryoshe ntiburyoshe urugo mu bisanzwe urugo n'umugore ni nabana n'umuryango muri make kesi yo kuvuga ngo nukwiryohera cyangwa kugira ane ni bya bintu byose bibera mu rugo jewe ico uri kwasotera ndacumva niba ari wazogaruka azogaruka nyubaha tu yubaha atari wa wundi wo kuvuga ngo ndasimbaguritse akabaye kose ngo nayenda kandi kabaye ngo nayenda nico gituma je nakubwira ati incuro yagiye zirakwiye avuze ngo aragarutse koca dusezerana yuko tukanandika uze kuvuga ati ndavutuye ndagiye hawo nawe tubahurizako kubera kuko umudamu abakizo muri prison abakizwa mufisi bishobisho ivyo byo kugenda ariko ndakubwira bavyumva hoho iyi ncuro yagiye n'icuro girindwi nuko gusa nyene muhabimenye muteba gusa ntiyateba yatevye amazi amezi 4 n'imisi 3 gutyo iyo ngeso niyo tari nziza akantu ko gusimba nyene biratesha umwanya dimwe byaranantesha no kuba no kwikora utudiri twanje mugabo urumva mvuze tereka nta kundi rompo weshe kwanza manza namureke aruhuke fresh ko yasavye kuruhuka karukori kahera zombarira yes uno musi abantu bagukunda banagukurikirana abantu bakurikira tubigenze gute ufatishije ingingo nyinshi z'ubuzima ufatishije amahitamwo menshi ufatishije kugira ngo bashobore guhitamwo uno musi bariko baragukurikirana niki kintu bashobora kukugira ko bivanye n'urugo rwawe canke ningo z'abandi bantu bose wagiye urabona aho kageranya cyane cyane n'urwawe niki kintu bagira inama inama ya mbere nuko ubwa mbere bwobwo bibiri ivuga ngo udafise ubwenge abusaba Imana iyo witaye ukamenya ko atabwenge ufise urasaba Imana kugira ngo ikonose ubwenge nivyo je naje burya nakoze amakosa nagize nashize ibishobisho byinshi cyane mu rugo rwanje undi ama emotion menshi nabakenewe nivyo birakenewe kugira emotion umugore wawe mukunde musohokana ngene sometime muga pana lendi marime kerije divandre ngombe mwame muri kumwe ko twebwe erere twagize nabone imengo yaragacishize ngo sinzi umuntu yabimbwiye avuga yuko donc mu gatondo kwari kumudepoza midi twarasangira muri restaurant iwabo ku kazi wabo ko nafise yo biro naho nyene no ndayifiseho hanyuma no kuvuga ko kumugoroba nkaja kumutora tukatahana eribwo buzima dushitse kwarukora aba filme nyuma muga mufise gahunda guca mu kabare tubateza kujana tugatahira rimwe nyene fresh urumva imwe vya bifese ngo kwamara ngo mucomeka nka prise na orange urumva ni problem ivyo rero navyo nkeneye sometime ngo si vyiza ivyo vyagiye kunyigisha maze kugana n'abadamu baraho bambwira yuko ngo bagafise abagabo bakorera ngo ruguru hari ngo bataha iyo batahutse rero ugasanga rero burya ngo baje gutera stress abagore babo baba bisigariye bakumbuye mugabo burya baratera stress kubera cha hindura ngene yateka nyuma baragenda dashashe urumva ateza gusasa ariko ngabwirizwa kwitunganya nukuvuga rero ibintu byinshi uza gusanga ariko baramutera ndongo ubuzima bugiye buhinduka rero sometimes rero abadamu barafisa kana harakana kandi kana nasomye gusa no kana gasomye yaragiye ko gukreate distance ugakreate distance nko ukazibanya ukagenda ugasaba mission kamara nka 2 days udahari imisi ibiri gahera udahari canke 3 hamwe uzogaruka ukantu ko gukumbura kabayeho mugabo lendi maridi merikirije ndi vandredi biraba stress ico nico wiye ico sinakimeje neze ngo urukundo nyene vyadanje nyene gusa rero mugabo n'abandi bantu bafite inzigo kuko ari umugore nawe nyene je sinamukunze yaje arambwira ngo birakabona ngo mwaraheba mukadushisha ngo amastati yanyu ibintu byose ngo ibikini hari aba batajyohe none iwiwe nyimba bona yuko batamushira kuri stati ndamushire kuri profile je aba master baba bandeheje bazi ngo ndiwe kubera kenshi profile yanje abari kuri we nyine mugabo nije ni pachikako oya nubu ariko ashobora kumusubizako kuri profile no rukundo rw'ubuzima bwawe tuzi waririmbiye n'indirimbo ntiharagera oya sebe natangiye kuririmbira ndafite indi ndirimbo yitwa Mignone buryo oya aha twabanya Maria hagiye indirimbo mu ex wanje naririmbye na uri bitumingi nayise Mignone umva rero wakabiri uririmbiye oya ko yari bwarubugeni nyene ariko niwe rukundo rwawe rwa mbere tuvyemeza urumva urukundo rwa mbere no kuvuga oya ba ex ndabafise vraiment no guhera gusa nta rumwe tukivuga nta muhungu bararakaye yashingize mariage
basohoye kuncumita bose bafuhiye rimwe kandi je nabona bwa mbere batankunda bahora bigira ibintu byinshi ubu dari bisa abakobwa ariko bameze yabonye urongoye baca batangura kurondera ahubwo bafite n'ukuntu bagira nyene kugira ngo hano bashaka kuntelefona nko mwijoro nka saa 3 saa 4 ngo je ngo ndi ex wawe ngo ndashaka test shetani koma kwa jina la Yesu urumva iyo kenshi ari nawe yitaba telefone ko je na password yanje yabayizi nawe wari isanzuye cyane ariko kuhego bon ibintu vyawe byose mengo mwari oya Jesse nakubwiye marinjira namwe cyane byari ibintu bisanzwe ko none uri kwatavye nanyegeza ntiwamucamwe ka gusa nyene bimbo ivyo kuvuga kumushyira kuri profile ntiyaragera ama yes reka twizere ko kuva kana shura kana amashure iyo abantu benshi bagukunda basabye muri comment ati nukuri turakene gusura kubana kuri Imana mubana n'umudamu wawe ivyo bizotunezera ko benshi barakunda inyigisho zanyu muri kumwe none ubushaka none ubu sindiko nabigisha na jewe ndakumbuye amigano nayigisha ngaha anya muri kumwe ngaha nta n'inyigisho ni muri imwe nyemera basi nzobatumire basi ahubwo bagusavye ngo uzoje kumurondera utwaje kumurondera mbere ni nkuruhusha none nije ndarugwaye gaje sinamugabo yego nyemerera nta chat jewe sinamugabo simenye ngena taha simenye ngena ryama simenye ngena yavyuze kajenze umurondere uranyemereye ciwe ntaco bintwaye mwana wa mama yes yego yes uringo nyinshi uno musi zihari kandi benshi bagukunda kandi ari benshi bashoboye gufasha ijambo rimwe ku bakunzi bawe ijambo rimwe ku bantu bagukurikiranye kuva kera ubigisha mu rugendo rw'urukundo yes ndabakunda barabizi nta kwigirisha abatankunda nabo nyene jewe ndabakunda kubera biritubwira ati mukunda abansi banyu nubwo bigoye ariko rero je vraiment nta muntu sisi ndabona umuntu naka uwo dufitaniye beef naje mo ngaha umuntu umwe wenyene ari umumera araho umurozi undi watubwira mugiye mu mumere vraiment Imana imbabarire byarananiye kumukunda kubera ko ujya se umwansi wanje ni jini ni jini vraiment ndafise no mugenzi wanje geze kumubona ambwira ati ya mudamu nabonye bari kumwe na madame we na mahoro kubera ngo je numusenzi nyamu papa ngo je nabonye mu maso yiwanje nabonye mwindi sanamu yakanu kagakoko kama kanoba yona kwicereka Imana muhindure kumbe nawe ushobora gusanga atari we canke mukureho kubera bibirya sangwe kwipfuriza abantu gupfa si jewe nibi biravuze ati umurozi kazi ntakabeho kandi yanditse umurozi kazi apana umurozi ndavuga ngo umurozi naganditse uzugende bandikira abadamu oya bafise bible bajya babwira abadamu cyane oya tipi narabibonye gituma oya bamasa banditse bibiliya bose n'abagabo najiza cy'umugore muri bibiliya n'ukuri kwibana babonye ari Esiteri nawe bavuga yuko yibebeza bavuze na yibebeje imbere umwami ngo yase kumwakira ari yibebeza arasura amaso ariko nazo tuso nyene bukeye buke bacamubwira ngo amuha inkoni ngo fata acambwira ati mbwira icyo ushaka cyose shashiri wanje ati nubwo ko igice cy'igihugu none yarakaba igihugu bwacu nawe atweruse nawe ne yarumume nubwo ko igice cy'igihugu ndakikugabire cyari gwiwe oya yes nuko onya rero ako turabakunda cyane gose bakunzi ba Renine bakunzi ba African TV mwege mwese mukunda kutugaya ku munsi abipfuriza urugo rwiza Renine abipfuza kubona kandi bice ngahanya n'umudamu wiwe akatuganiriza ku nyigisho zabo nziza ubona kandi ko bari babishoboye cyane gose erega zo ujya zokubaka nitwara neza muzubaka nitwa iyo message muzubaka iyo message ndayifise niyitwara neza mu bihe arimo azubaka natitwara neza naho mu bihe arimo ntavyo mvugira ngaho ibizokurikira ariko muzubaka pana zubaka neje rega je ndacari muhira ndacari muhira Ndabitiye amakenga yes merci beaucoup mwege mwese badukurikiranye yari Renine Mana ariyo mukurikirane ku rubuga rwa Facebook ndetse na YouTube aho ari tubigenze gute habacisha mu video menshi agiye atandukanye ku nyigisho zinshi zigiye zitandukanye ndabashimiye cyane gose